izokorera ku kuri kwayo. Amen. Kuko hamwe yokorera ku kuri kw'abantu ntaco wohanoba. Oya. Ariko ngo izokorera ku kuri kwayo. Akiri iryo jambo. Iryo ririmo inyishu yawe ko izotegerezwa gukorera ku kuri kwayo. Umiriza ingene ukuri kw'Imana kumeze. Musi umwe Imana iratangaje. Abagabo batewe iteka n'Imana kuba hano mu ngoro yayo kino gitondo, mugorore ibiganza mu ngoro y'Imana, mugorore rwose. Yesu nashimwe. Abo n'abagabo umwago wamubona arumwibatsa ko atariho bari. Bakenyezi namwe mugorora ibiganza, gorora rwose. Yesu nashimwe. Niho bari. Ugwaruka namwe mugorora ibiganza. Yesu nashimwe. Nabo nyene niho bari. Twese hamwe muri rusange mugorora ibiganza turamukanye amahoro ya Kristo Yesu abane natwe twebwe twese. Dusome amajambo y'Imana muri iki gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya mu gice cya 61. Igice cya 61 turasoma mirongo 3, umurongo w'indwi, w'umunani n'uw'icenda. Yesaya 61 igice umurongo w'indwi, w'umunani n'uw'icenda. Tuza guca dusoma mu kindi gitabo ariko duhera hanyene. Haravuga ngo kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa kangahe? Mu gishingo cyo guteterwa muzonezererwa umugabane wanyu. Nico gituma mu gihugu cyanyu muzoshumbushwa kangahe? Mugira umunezero utazoshira. Kuko je uhoraho nkunda ibiroranye na mugambuzi n'ibigabitanyo, kandi nzobashumbusha ibikwiranye n'ukuri kwanje. Nzosezerana namwe isezerano rimeze gute? Abazobakomokako bazomenyekana mu mahanga, n'uruvyaro rwanyu mu bandi bantu. Abazobabona bose bazobemera yuko ari hanga jewe uhoraho mpaye iki umugisha. Itanguriro igice cya 30. Itanguriro igice cya 30. Dusome 20, umurongo wa 22 n'uwa 23. Haravuga ngo maze Imana yibuka Rakeli
iramwumvira, izibura inda yiwe, asama inda abyara umuhungu. Caravuga rero ati Imana igize iranteturuye kandi yitwa nteturuye, iragaheza ngigwa. Reka tubanze tugarukirize hano gusoma, ariko kugira ngo ntibyumvikane ko dusomye mu isezerano rya kera gusa, hari ijambo tuza kurangiriza ko riri mu isezerano rishasha, turaza kurivuga, ariko ubu reka tubanze duhera hanyene. N'aya majambo y'Imana tumaze gusoma hano, duhereye muri iki gitabo c'Itanguriro. Aya majambo dusomye n'amajambo ari mu nkuru ivugwamwo uwitwa Yakobo n'abagore biwe Rakeli na Leya. Uyu muryango rero wari umuryango ugizwe n'uyu mugabo n'abo bagore biwe babiri. Ariko kandi uri kurasoma uyu muryango harageze igihe wadukamwe ibibazo. Kandi Yakobo iyo yari yajava naho nyene umuryango yaraje avuyemwo wari wabayemwo ibibazo. Niyashitse naho nyene agize ngo nawe arashinga umuryango utangurana ibibazo, kuko sebukwe yaciye amusangiza abana biwe bose baba abagore biwe. Ico kicakiwe ikibazo ca mbere canatumye mbere muri uyo muryango haca hatangura kubonekamwo ibibazo. Byaciye bituma mbere no hagati y'abo bagore babiri Rakeli na Leya haca hatangura kubaho umubano utari mwiza. Ariko ndakunda Imana ikivyinjiramo. Amen. Yinjira aho hantu, ivyinjiyemwo iza ifise intumbero yo gutanga inyishu kandi nziza muri uyo muryango. Tutagiye muri byinshi, haragera igihe rero uyu Rakeli abyara umwana bise Yosefu. Naha rero tubona ko Rakeli yaciye avugira ijambo ngo Imana iragize iranteturuye. Kino gihe Imana yaduteye iteka ryo kuba hano mu ngoro yayo, n'iri jambo numvise Imana yashize mu bugingo bwanje ngo dusangire rikubera iganuke, rivuga ngo Uhoraho ni Imana itetura. Iri jambo ni jambo rifise uko rishobora kuba ringana, rishobora kuba riremereye cyane, riwahutse, bivanye n'ingene uryakiriye ameze cyangwa amerewe. Uhoraho ni Imana itetura.
twasomye mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya muri kiriya gice cya 61 kuri rya murongo w'indwi. Yesaya avuga ngo kubwo kumaramara kwanyu, aho ni mu bwinshi, hariho bitoba biraba, reka tubizane mu rudende. Kubwo kumaramara kwawe, amen. Kumaramara bibaho kandi bifise n'imvo byavuyeko, ariko uhoraho yantumye ngo ndakubwire kubwo kumaramara kwawe, kubwo kumaramara kwawe. Mu bwinshi havuga ngo muzoshumbushwa kangahe? Reka tubigarukane mu rudende, kuko hari ibyo usanga ariho bitaraba. Kubwo kumaramara kwawe uzoshumbushwa kabiri. Usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli, muri kiriya gice cya mbere tuhabona inkuru y'uwitwa Hana. Ingene uwitwa Hana yabayeho ibihe kanaka ari ikimaramare hagati mu muryango w'uwitwa Elukana. Yari ngumba mugabo Penina wakabyara abahungu n'abakobwa, ariko Hana we yamana ubwo bumaramare. Mugabo ndakunda Imana iragahezagirwa, naho buri kuraca mu bihe bisa n'ibyo suko utabibibona, oya ikorera ku mwanya wawe. Tugeze kuri iri jambo ryo gushumbushwa kangahe? Usomye Bibiliya ivuga ngo iminsi yose iyo baduze gushikanira uhoraho, Elukana ngo yama yakira umutigiri umwe akawuhereza Penina n'abahungu biwe n'abakobwa biwe. Mugabo usomye ku murongo wa 4 n'uwa 5 haca havuga ngo ageze kuri Hana atagira abahungu n'abakobwa, ngo yacamuha imitigiri ingahe? 2. yayihawe n'umuntu, ayihawe n'umugabo. Bagabo Yesu abahezagira. Umugabo atahura ibibazo byo mu rugo, akongera akamenya umubabaro w'umugore wiwe. Turiko turajana, akacagwiza kugira ngo aruhure umutima w'umugore wiwe. Yesu nashimwe. Ibyo n'Imana nayo nyene irabyitegereza iti najewe ndi nyuma. Wewe umaze isi muri ubwo bumaramare, uhora hari umaraje. Tinaje ndaje. Haleluya. Ushobora kubona abantu bariko baraseruka bakakwirura mu bumaramare urimo n'amahoro, niyo batoza uhora hari umaraje. Hageze Imana nayo ikimuha kwibungenga. Hanyuma rero
amaze kuvuka kiramujyana kwihema. Icyo cyari igice cya mbere cy'Imana imuha umwana aciye aba umukozi wayo, ica yongera irasubira kugira imushumbushe kangahe. Turi kuri iri jambo kubw'ubumaramara nzogushumbusha. Kandi kabiri, inyuma yaho icyuma kubyara abahungu n'abakobwa, abahungu 3 n'abakobwa 2. None nimushumbushije iragahezagirwa. Ni Imana ishumbusha kandi ikabikora mu ntumbero yo kugira ngo iteturure uwayo. Muri icyo gice nyine cya 61 kuri ujya murongo w'indwi twasomye kandi havuga ngo mu gishingo cyo guteterwa, mu gishingo cyo guteterwa muzonezererwa umugabane wo guteterwa kwanyu. Aho ni mu bwinshi. Mu rudende havuga ngo mu gishingo cyo guteterwa uzonezererwa umugabane wo guteterwa kwawe. Vuga uti kwanje. Yesu akweza kiri. Hari igihe umuntu ateterwa. Hari igihe umuntu ateterwa. Hari umuntu yigeze gutetererwa hatari gutetererwa. Iyumvire ahantu nyene wasezeranirwa katubivuko nyene mbere n'uwo muri kumwe aho hantu nyene mukanasezerana ko mugiye kubana, mugabo kahatetererwa. Reka basi nigarukire muri Bibiliya. Hari umuntu yigeze gutetererwa mu rugo rumeze neza. N'umuntu Bibiliya ivuga ngo yitwa Lazaro. Yateterewe mu rugo rwarimo ibyo kurya n'ibyo gusigaza kugira ngo we ashobora kuronka utwafungura, ngo yagerageza kuturwanira n'igikoko cyari gitunzwe aho hantu. Uratse kubanguka ububangutsi bwo kurwanira n'igikoko kije ufungura, kandi wari kubiguha yari kubiguha amara iminsi ariko atetererwa aho hantu. Ndiko ndaza kuri iri jambo ngo uzonezererwa umugabane wo guteterwa kwawe. Ndiko ndabivuga mu ntumbero y'igihe hageze ku Imana iteturura umuntu. Lazaro, Bibiliya ivuga ngo abo bantu babiri, yaba uyo mutunzi na Lazaro, bose ngo barapfa. Ariko uwamaze iminsi ateterewe aho hantu yitwa Lazaro, Bibiliya ivuga ngo ajanwa mu gikiriza cya Aburahamu kugira ngo ahateturirwe. Amen. Hanyuma rero ngo wa mutunzi ageze gutya ari kuzimu ngo yitegereje abona Aburahamu, kandi acabona na wa mworo yamaze iminsi ateterewe ahatari gutetererwa. Hanyuma rero wa mutunzi aravuga ati ndamubonye Lazaro, none rero ndakwinginze umurungike agira icyo afashije. Hanyuma rero Lazaro ntacyo yari agifise ashobora kuvuga icyo gihe, mugabo Aburahamu aramuvugira, aravuga ati oya,
ibuka ko wahawe ibyiza byawe ukiriho. Lazaro nawe hageze yuko amarirwa imibabaro yiwe ahantu. Harageze rero yuko nawe ateturwa. Yesu nashimwe. Mu gishingo cyo guteterwa uzonezererwa umugabane w'ibihe byabaye byo guteterwa kwawe. Umanutse ku murongo w'8 havuze ngo nzobashumbusha ibikwiranye cyane, nzogushumbusha ibikwiranye n'ukuri kwanje. Iryo jambo rirakomeye. Ukuri kw'Imana hageze kugushumbusha ntizokorera ku kuri kw'abantu, izokorera ku kuri kwayo. Amen. Kuko hamwe yokorera ku kuri kw'abantu ntacyo wohanoba. Oya. Ariko ngo izokorera ku kuri kwayo. Akiri iryo jambo. Iryo ririmo inyishu yawe ko izotegerezwa gukorera ku kuri kwayo. Umiriza ingana ukuri kw'Imana kumeze. Musi umwe haza umutunzi, ngo yari umusore w'umutunzi atumbera aho Yesu ari. Arabwira ati mwigisha, maze iminsi uri kuragendagenda iby'ubwami bw'Imana bivugwa, none nanje ndaje rero kugira ngo ishobore kubwirwa icyo nokora kugira ngo nanje ndagwe ubugingo budashira. Yesu atugize neza ngo mugabo igisabwa genda ushore ibyo ufise byose bikugira uko umeze, ucuza rero ukurikire. Aravyiyumvira yumva ntibishobotse. Aravuga ati ibyo biragoye, ubwo bugingo ndabuhevye ndigiriye. Ibyo biba bamwe 12 bariko baravyitegereza. Muga harimwo umwe ataheranwa. Petero aravyitegereza ati none uyu kwagiye ari umusore, none twebwe abagabo ngaha ndibona ko tuzogira ingorane. Bagabo mureme Petero aramubwira ati umviriza rero mwigisha, tubwire rero none twebwe uriya aragiye, muga twebwe turacyari kumwe nawe, none twebwe tuzoronka iki? Twe twarahevye byose, ariko ujya birasekwa biheba. Yesu acyari arishura, yishuye neza cyane ati umviriza rero mwebwe muri kumwe nanje 12 naho umwe yatevye arava, muzokwicara ku ntebe 12 mucire imanza, mucimanza. Ati aho ni mwebwe turi kwijambo ukuri kwiki kw'Imana niho tugeze. Kandi Yesu yongera aravuga ati umviriza, n'uwundi muntu wese yasize ibyiwe se na nyina, matongo n'ibindi, nawe nyene azobishumbusha umurengera. Kandi si ibyo gusa, yongera ateko aronke n'ubugingo budashira. Amen. Uko nukuri kwiki. Wandi musi Yesu acaca umugani ati mumviriza rero, harabaye umuntu yari afise uruzabibu, hanyuma rero arondera abakozi baza gukora muri urwo ruzabibu. Ku isaha ya mbere araronka abakozi, ku isaha ya gatatu yongera aronka abakozi, ku isaha ya gatandatu naho
ashiramwo abakozi. Ku isaha y'icenda naho nyene ashiramwo abakozi. N'isaha ya nyuma naho nyene 11 ashiramwo abakozi. Hanyuma rero hacanagira rero yuko abahingero bose acarabegeranya. Wa wundi yahereye isaha imwe acatangura kwikazanura ati aha rero jewe nahereye mu gitondo no wa saa tatu ati naje aha ndegeranya. Wa 11 ati ntaco uko aza kubigenza no kuri kumukoresha. Erega baza babona uwaje isaha imwe amuha denariyo imwe, w'isaha zitatu amuha denariyo zingahe, w'isaha zitandatu amuha denariyo imwe, abisaha 9 baha denariyo imwe, aba 11 baha denariyo. Ndabike banuye ngorane ntizigire zaduke. Umvirize ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nzogushumbusha ibikwiranye n'ukuri kwanje. Uko kuri kwiwamba turyamike nabahushira. Hanyuma rero yaragombye gushinga urubanza w'isaha imwe. Mugabo yamwishyuye ijambo ngo nta kimbuza gukora ibyo ngomba hehe mu bintu byanje. Amen. Izodushumbusha ibihwanye n'ukuri kwayo. Haleluya. Kandi igihe cyose izogushumbusha ibikwiranye ibihwanye n'ukuri kwayo uzoshima Imana, uzikenguruke. Icyanyuma ku murongo w'8 havuze ngo nzosezerana namwe isezerano cyane, nzosezerana nawe isezerano ridashira. Akira iryo sezerano. Hari amasezerano ahera, ivyo bibaza abantu bamwe bamwe. Haha ni nyene warugeze gushinga neza ukuguru hasi canke gutambuka wumva ko ukaza wumva ngo amasezerano arahagaritswe. Ayo n'ay'abantu. Ariko ngomba ndakubwira isezerano ridashira rikomeye cyane. Nirijya ryananiye urya musore w'ubutunzi, ni isezerano ry'ubugingo budashira. Haleluya. Ibyo abizera twese ni isezerano rikomeye. Ayandi yose ashobora guhinduka gahera gasubira akagira ibibazo, ariko isezerano ry'ubugingo budashira Imana yadusezeraniye abaricakiye ni isezerano ridahera. N'uyu mutekero rero uri mu guteturwa n'Imana Data wa twese, uhoraho adushumbushe kabiri. Uhoraho aduhe kunezererwa umugabane wacu. Uhoraho aduhe gushumbushwa ibihwanye n'ukuri kwiwe. Uhoraho aduhe kuba mu isezerano ryiwe ridashira. Ijambo ry'Imana rero rica rivuga muri kiriya cete ca mbere ca Yohana igice ca 3 ku murongo wa 3 ngo abamuziga kw'ibyo byose bariyetse nk'uko uwo nawe ari uwera. N'ayo majambo y'Imana bayumvise mwese bese bongera umugisha.
kwezwa bisaba kwezwa. Hajya nyene muri Yesaya 61 kuri uriya murongo w'umunani hari ahantu havuga ngo nanka ubwambutsi, nanka ibigabitanyo. Usomye n'ahandi urabona ibyo Uhoraho yanka bishobora gutuma ajya amasezerano yose twumvise ashika kuri ane adashobora kuba ku muntu. Twagomba tunamika amaso yacu dusenga Imana, dusengere uyu muntu yumva ati ndagomba kwezwa kugira ngo aya masezerano numvise ashike ko Uhoraho yanshitseko. Nta kindi dusabye ni kwezwa, umuziga kw'ibyo tuvuze, ibyo ijambo ry'Imana ritubwiye ariyeza, kuko ubitanga nawe nyene nuwera kandi aragomba kubihabera biwe. None rero ngo twiyeze, vogeshwe na Yesu watunganijwe n'amaraso haraho yakuhagisha amaraso mbegina aroya amaraso ya Yesu yote charyo awanduye imitima yabo imukere wariko munya ruke nisuke mumaraso yewe wogeshwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harahoya kuhagisha amaraso mbegina. Reka duhe ikaze umubwira wa mbere abarengukana imbere y'Imana. Dusenge. Mwami Imana Data wa twese, turagushimiye kuri iri jambo ryawe ryiza, ijambo ryiza riremesha kandi ritera ibyizigiro. Naho umuntu aba yarageze mu kazitiro akumva ko agenda n'ibimaramara n'ibiteterwe, ariko haracuwe ijambo. Haleluya! Uragomba gukura ubumaramare ku bantu bawe, uragomba kubuhagira no kubeza, maze umaze kubakorera ibyo ubashumushe. Haleluya! Ubasige ubwiza bwawe. Mwami Imana Data wa twese, erega ukuri kw'abantu hari ibyo kurenzako, ariko ukuri kwawe ntuca urwankunze. Wewe uragororotse, uri Imana itarya igituriye, uri Imana itarenganya, uri Imana idahusha urubanza, uri Imana itumbereza. Kwaba abantu rero wewe guca bugufi, amaraso ya Yesu Kristo nababoneke ko ubuhagire mu izina rya Yesu Kristo. Ubumaramara bwabo bwose babushize munsi y'umusaraba. Yesu Kristo, ngwino utabara abantu bawe, ngwino ubagirire imbabazi, ngwino ubuhagire, ngwino ubeze mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umuntu mushumushe nuko abanza kwezwa, nuko abanza kwatura ibyaha byiwe, nuko abanza kwihana akabyemera. None ubagirire imbabazi Mana,
uri Imana izi kugira imbabazi, uri Imana igororotse, uri Imana itameze nk'abantu, uri Imana yumvise mwami abantu bawe bariko baraca bugufi batura, none imbabazi zawe nizibabeko. Nuko natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana irakoze, mwumve guharirwa, twagire dusenge Imana, dusengere abafise imitwaro itandukanye, bahagarare imitwaro, dusabe ko Imana Zakayo aca baregukana imbere y'Imana. Uhoraho yakire amarenguko yawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nzima, turagushimiye ko abantu bawe ari bazima, turagushimiye kuhindura ibyapfuye bikaba bizima, turagushimiye kuri Imana y'ubugingo, wongera ugatanga ubugingo hapfuye, turagushimiye ko kuri Imana ikiza, ugakiza indwara, turagushimiye kuri Imana ikuraho imitwaro, turagushimiye ko kuri Imana iruhura. None abantu bawe mwami bamaze kumva ijambo ryawe, baraduhagurutse, barazagurutse, bazanye imitwaro yabo, bazanye indwara, bashaka gushumbushwa nawe, ngo bashumbushe amagara meza. Umwa Satani yabateje imitego, yabazaniye indwara kugira ngo barware bababare, babure umwanya wo kugukorera, ariko baraje mwami, bose barazagurutse, bazanye indwara zabo, nubakize, zana gukiza ku muntu wese. Ndabizi kukiza uvuga rimwe bikaba, kandi wategeka bigakomera. Shishikara kubana nabo mwami, tembere umuntu wese. Abantu bagize iminsi bafite imitwaro, ibakureko, ubaruhure, babe nduhure, bagende bidegenza, banezerewe, bajane inyinshi iturutse kuri wowe. Imbabazi zawe zibaboneke ko urabikora Imana. Imiryango mwa Satani yateze imitego, mu izina ryawe Yesu Kristo, nibabohoke, nibabohoke, nibabohoke. Yewe kitu cyaje gutera umuryango, cyaje gutera ubwoko bw'Imana, bohoka, ndavuze mu izina rya Yesu. Sohoka, 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 sohoka. Abantu nibaharirwe, nimwakire gukira kw'Imana ni kugera ku muntu wese, gera ku magara meza, shishikara kubana n'imiryango, urakiza indwara, ibimenyetso n'ibitangaza nibigaragara aha, nibiboneke, nibize mwami. Shumbusha abantu batahe baguwe neza, baguhimbara, bagabana umugabane wawe n'abahambaye mwami, kugira ngo batahane isenze. Urakoze kubyumva, tubisenze gutyo mu izina ryawe Yesu, amen. Yanyishuriye yamyenda yose, yaramari ibyaha byahindutse umweru, wuzuye komeza pe, yanyishuriye yamyenda yose,